Dusubiye kubaha ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'ayandi makuru agezweho muri uyu mugoroba tubazaniye ku mpinduka zabaye kuri uyu munsi. Ni mu gisata c'ubudandaji hamwe n'ico kwiyunguruza ntimuze gucikwa. Turabaramukije kandi turabaha ikaze mwe mudukurikira muri mu bice bitandukanye i Bujumbura, i Gitega no mu zindi ntara, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabahaye ikaze, turazi ko mubandanya gukurikira kandi mukunda amakuru n'ibiganiro vya Hejuru TV. Tubategurira inkuru zitandukanye ziba bivugwa mu gatekakazina muntu, ubutungane, bivugwa mu mutekano, ubudandaji, ubutunzi, bivugwa mu migenderanire y'Uburundi n'amakungu, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu, byashikirijwe n'abategetsi batandukanye, amakuru y'ibiba biriko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, tibagiye kandi n'ayandi menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya anino. Mutwemere rero muri uyu mwanya twibande kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Mu Burundi ikiro c'isukari ya Sosumo cadugijwe gishika ku mafaranga ibihumbi 8. Turasubiramwo, ikiro c'isukari ya Sosumo ubu cadugijwe ku mafaranga ibihumbi 8 y'amarundi. Ni ikiro c'isukari ya Sosumo rero cahora kigurwa amafaranga ibihumbi 3,300. Iryo hinduka ry'igiciro c'isukari ya Sosumo ko ryisunze itegeko nshikiranganji ryatewe ku mukono n'abashikiranganji babiri, hari bujejwe ubudandaji n'ubukiriro ca leta mu ntumbero yo kuja ku rugero rumwe n'igiciro isukari igurishirizwako n'abigenga bayirangurira hanze y'igihugu, kugira rero ntihagire abikika mu kiza bitewe n'uko ibiciro atari bimwe. Ikindi rero cabitumye ngo nuko ibikoresho bakoresha mu guhingura navyo vyaduze ibiciro. Biri mu rwandiko rwo kuri uyu wa 14 Nyakanga 2024 rwatewe ku mukono na General Major Aloys Ndayikengurukiye arongoye ishirahamwe Sosumo hamwe na Pascal Ngendakuri arongoye urwego nshingwantwaro rwayo. Ibiri muri iryo tangazo turaza kubibagezako, dore ko harimwo amakuru arambuye ku biciro vy'isukari. Bivuze ko umufuka umwe w'isukari ugiye kuja ugurwa ibihumbi 400 vy'amarundi. Byose rero turaza kubigarukako umenye uko ibiciro vyifashe. Si iyo ngingo tuza kubabwiraho gusa, ahubwo turaza kubabwira yegere yakozwe n'abunguruza abantu. Vyanse rero ko bakurikiza ibiciro vyashizwe na leta. Bamwe rero bakaba bari banyegeje imiduga, abandi bakaba bahagaritse akazi. Bamwe bati ntawo kunguka ngo yisubize ayo yaguze umuduga ikiguzi cikuvye kabiri mu myaka 2. Turaza kurabira hamwe ibyabaye ku bituro bitandukanye. Turaja ku gituro ca Kotebu, turaja ku gituro c'imiduga mu gisagara ca Muyinga, turaza kugera kandi no mu bindi bice bitandukanye nk'Imakamba, tumenye aho uko kwiyunguruza vyari vyifashe. Byose ni muri aya makuru twabateguriye. Turaguha ikaze aho uri hose, fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Iyi ni Imboneshakure ya Hejuru TV. Ikiro c'isukari ya Sosumo cahora kigurwa amafaranga ibihumbi 3,300, ubu kigurwa amafaranga ibihumbi 8. Twabibabwiye mu buryo bw'ipfunyapfunya ngo imvo zatumye Sosumo nayo iduza igiciro ngo ni ukugira ngo abadandaza basanzwe barangura hanze y'igihugu ngo badandaze kimwe n'abarangura muri Sosumo. Ibi rero ngo bikaba byatumye nuko kandi n'ibikoresho bakoresha mu guhingura byaduze ibiciro, aho ni ku ruhande rwa Sosumo. Ico mwamenya rero nuko umufuka umwe w'isukari ugiye kuja ugurwa ibihumbi 400 y'amarundi. Igiciro ku hinguriro rya Sosumo ubu ku kiro kimwe ni ibihumbi 610 y'amafaranga y'amarundi. Taxe de consommation yo ku kiro ni amafaranga ubusa. Taxe communale ni amafaranga 4 ku mufuka umwe. PV Sosumo hors TVA ni ibihumbi 6,885. PV ava PF ni ibihumbi 7,578 n'ibice 26.
prix vente détaillant canke TTC ubwo ni igiciro umwenegihugu azoja araronderako isukari ya sosumo ni ibihumbi 8 ku kiro kimwe, bivuze ko umufuka umwe uzoja ugurwa ibihumbi 400 y'amarundi. Ese izi mpinduka zoba zifashe gute kuri wewe udukurikiye? Itangazo rero ryashizwe ko umukono na Aloys Ndayikengurukiye, akaba ari General Major, akaba ari DG wa Sosumo hamwe n'ukuriye inama y'ubutegetsi ya Sosumo ariwe Pascal Ngendakuriyo. Kiri tushikiriza kuri izo mpinduka zabaye. Igisata co kwiyunguruza naho uyu munsi vyari vyahinduye isura, vyanse ko abunguruza abantu bakurikiza ibiciro vy'ukuri vyashinzwe na leta. Bamwe rero bakaba bari banyagirije imiduga, abandi bakaba bahagaritse akazi bati ntawo kunguka ngo yisubizayo yaguze umuduga ikikuvye kabiri mu myaka 2. Usimbiye ku gituro kuri Kotebu hasanzwe imiduga ikura abantu mu gisagara ca Bujumbura ibajana mu bice bitandukanye by'igihugu nko hagati y'uburaruko bw'u Burundi, abashaka kwipakiza bariko baganira n'izuba. Abunguruza abantu rero bakaba bari babitse imidugo mu kwanka kuja mw'ibarabara ngo barihishe ibiciro birenze ivyashinzwe na leta, maze bace bacakirwa n'amande. Ku gituro c'imiduga mu gisagara ca Muyinga no kuri uyu wa 15 nyene hagaragaraga neza abagendesha imodoka rero zipakira ingenzi bakaba bari bashiriye kuzinyegeza nk'uko vyemezwa na Ahmed Misago, umusitanteri wa komine Muyinga, aho yagize ati tugiye kuganira n'abaserukira abadereva kugira ngo twumvirize imvo y'iryo hagarikwa ry'akazi. Umwe mu bagendesha imodoka yunguruza ingenzi mu gisagara ca Muyinga akaba yagize ati ibiciro bishasha ntibijanye n'igihe kuko isa n'ivy'igihe Probox yagurwa miliyoni 16 mu gihugu igurwa miliyoni 35 z'amarundi. Umudereva akavuga ko kandi ko nubwo ibitoro vyoboneka leta yari ikwiye korosha n'imiburiburi kuva Ngozi uja Muyinga hakarihwa ibihumbi 10 vy'amarundi mu gihe ubushikiranganji bwashinze ibihumbi 6,500. Kiri cateye bamwe mu bagendesha imiduga yunguruza ingenzi kubika imiduga yabo ni ubutumwa bwumvikana kuri WhatsApp busaba polisi gufata no gufunga abadereva n'imiduga bagendesha igihe cose batokubahiriza ibiciro vyashizwe n'ubushikiranganji bujejwe harimwo kunguruza ingenzi. Imakamba naho agence Buragane ikorera mu ntara z'ubumanuko yakaba yahagaritse ibikorwa vyayo vyo kunguruza abantu kuva kuri uno w'Imana. Muri iryo shirahamwe bati ntitwoshobora gukurikiza itegeko ry'ibiciro vyashizwe na leta kuko ataco twoba turiko turakorera hatari uruhombo. Abone mu gihe kuri uyu wa gatanu itariki ya 13 kwezi kw'icenda imwe mu modoka ya agence Buragane yahagaritswe ivuye Bujumbura igeze ku Buhonga ica isubizwa inyuma kuko yagirijwe ko itakurikije ibiciro vyashinzwe na leta. Ibi byose rero biriko biba mu gihe muri kino gitondo n'abanyeshure n'abavyeyi b'abanyeshure bariko baja ku mashuri bavuga ko batariko baroroherwa na gato, bakagira amakeya k'abana bazocererwa kubura ngo biyunguruza. Mwamenya ko ubu uwiyunguruza ava i Makamba aje i Bujumbura hariho ibihumbi 25 y'amarundi mu gihe igiciro cashinzwe n'ubushikiranganji bubijejwe ari ibihumbi 16. Ese abenegihugu mwoba mubayeho gute? Mugire ico umushikiriza kuri iryo hinduka ry'ibiciro vyo kwiyunguruza. Reka tubandanirize kuri iyi nkuru. Mbega urubanza rwo guca ku mazi rusigura iki mu mico n'imigenzo kama vy'abarundi? Umuririmbyi Jean Patrick Bimenyimana Serukambazwi ku izina rya Mudibu yabajije ku rubuga rwiwe ati muntunge guca ku mazi to walk on water no mu gigwa kuki witwa uko vyisunzwe iki? Mbe ndashima nyishu zanyu. Ishuye ikibazo ciwe rero kiri mu gisomwa cigeze guca ku rubuga Yaga cavuga ko iruhande yo kwihutira gufuba uwashengeye ubutiyoga
hanyuma bene kubura umuntu bakazosubira kwisukako amazi ku munsi wo kurangiza ikiganiro, nivyo bita guca ku mazi. Umwe mu nararibonye rero yaganiriye n'umwanditsi wa Yaga ico gihe yamubwiye ko kera bafata urupfu mu muryango nk'umuvumo, ngo abasigaye rero bategerezwa kwicisha bugufi kugira umuzimu w'umuhisi ntagaruke kubatera. Hari vyinshi rero bakora nko kutiyoga, kudafungura ibintu bimwe bimwe nk'umunyu n'ibindi. Uretse kwiyumvira ko batabikoze ko bazoterwa n'umuzimu w'uwapfuye, ni naho wasanga baca biyita abana babo bavutse amazina bibaza ko bazirana n'urupfu nka Kabwa, Kayabu, Mayabu, Buyoya, ruri ku munwa n'ayandi. Siguro rero z'abanonoseye indimi n'amayagwa nyafurika nazo nyene ntitwozirengagiza ngaha. Kazoviyo Geretruda ni umwigisha muri kaminuza y'Uburundi muri ico gisata, nawe yavuze ko kutiyoga mu gihe abantu baba bagandaye ko ari ukwerekana umubabaro, kuko kwigira neza, kwisiga neza ubikora bariko hariyongerereza akanyamuneza. Abarundi rero boreka kwiyoga kugira bagaragaza umubabaro bafise bivuye ku kubura umuntu wabo. Ariko rero ngo kuva aho urwimo rutanguriye, kubera ko abantu baciye batangura gupfa ari benshi, Abarundi benshi ntivyabaye bigikunda ko bitaho ivy'imigenzo nubwo hari abakibigira. Padiri Adrien ntabona we abona ko abagikurikiza umugirwa bakwiye kuwuhewa. Uno munsi benshi usanga bagera ku kufuba hamwe no guca ku mazi. Ese wewe uriko urasoma hano urumviriza hano ubona umugirwa wuhava canke hari uwundi wokorwa? Gira ico ushikiriza muri commentaire. Hari n'ibindi bitandukanye kuri iyi nkuru tugiye guhereza ko abakora ikarashishi nabo ngo barakeneye ibikorwa by'ubutabazi bw'ibanze. Mugihe rero hariko hahimbazwa umunsi wahariwe ubutabazi kuri wa gatandatu, Habonimana Desire muhinga mu muryango Umusaraba Utukura utabara imbabare yatumiye abarundi bose kwijukira kumenya ibikorwa by'ubutabazi bw'ibanze bikorwa igihe habaye ibiza. Ikivugo cy'uyu munsi cari ubutabazi bwa mbere no kwinonora imitsi. Habonimana yavuze ko bahisemo ico kivugo kubera abakomereka, abasoma nturi mu bwogero, abicwa n'imyuka mu mazu yo kwiyubikira, abavunika mu nkino zitandukanye n'ahandi muri ivyo bibanza bakenera ubutabazi. Nshimirimana Gilbert ni umunyamabanga mu muryango Croix Rouge, nawe akamenyesha ihangiro ry'uyu munsi ari guhimiriza abantu kwitwararika kumenya ivy'ubutabazi hifashishijwe ikarashishi, aho ngo hamaze no gutanga inyigisho ku rwego rw'igihugu. Mu kibano rero ngo umuntu arashobora no gukomereka akavirirana akabura uwomufasha yabigize ngo amutabare. Yongeye ko abafashwa nabo bigishije igihe bashikanwa kwa muganga, abaganga ari biborohera bakabavura kuko amagara yabo atarononekara. Kumenya ko ivyo bikorwa rero vyasozerewe no gutanga impamyabumenyi ku bari mu mirwi yakurikiranye inyigisho z'ubutabazi mu gisagara ca Bujumbura, bikaba vyari vyitabwe na bamwe mu bakora kuri Croix Rouge, abaserukiye ubushikiranganji bw'imigenderanire bari mu mirwi yo kwinonora imitsi, abaserukiye amashirahamwe atandukanye akorana na Croix Rouge hamwe n'abajejwe intwaro. Tukengurukiye mwe mwese mwari muriko murakurikira aya makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezako masaha ari imbere. Imana ibahezagire.